munsi wa mbere igenekerezo ya 2021 Kigarama umwaka wa 2020. Nshuti bakunzi mukurikira amakuru ya televiziyo Renaissance ndabaramutsa ndabaha n'ikaze muri ano makuru y'ikirundi agizwe hanini n'izi nkuru zikurikira. Abanyacubahiro batari bake b'abarundi nabo mu bindi bihugu barabandanya bashikiriza umubabaro bagize aho bumviye inkuru y'umubabaro y'urupfu rwahoze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Buyoya bwashitse giturumbuka kwa 17 Kigarama umwaka wa 2020. Nka bose ico bahuriza ko nuko Burundi na Afrika muri rusangi bubuze umugabo w'abagabo yakunda igihugu ciwe agakunda na Afrika. Ikiza c'umugera wa coronavirus kirabandanya ciye inkumbi hirya no hino kw'isi. Mu gihugu c'Ubwongereza uwo mugera ukaba uherutse kwiyubura urahindura uko wahora umeze ucika umugera wandukira gusumba wahahora. Umugabane wa Buraya wose ukabusa n'ubutekewe n'ubwoba mu gutinya ko uwo mugera wibonekeje muri ico gihugu ushobora no gutandukira ibindi bihugu. Mukanya nido ryano makuru. Subire ndabaha ikaze. Umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika Musa Faki Mahamat ashikiriza ko yababajwe cyane n'urupfu rw'umuntu yitanze mu gusasagaza amahoro mu gihugu ciwe no ku mugabane wose wa Afrika. Yakoresheje aya majambo: mu myaka 8 yose iheze Petero Buyoya akorera ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika yaritanze atiziganya mu gutsimbataza amahoro. Yakoresheje ingufu ziwe n'ubwenge bwiwe bwose mu guharanira amahoro. N'abarundi batari bake barababajwe cyane n'urupfu rwahoze arongoye Burundi Petero Buyoya. Kubwa muganga Yohani Minani arongoye urunanise na Rede Giteka ngo umuhisi yarakoze ibitari bike mu Burundi eka mbere no muri Afrika kuko ngo yagize uruhara rudasanzwe mu biganiro vy'amahoro vy'Arusha mu gihugu ca Tanzania, akaba mbere yarabaye n'umuhuza yatumwe n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika mu gufasha abanyamari gusubiza hamwe. Kurikira muganga Yohani Minani. Urupfu rwa President Petero Buyoya rwatubabaje cyane kuko twaragize ibiganiro hamwe byo kuzana amahoro no kundanisha abarundi yarusha nako abarundi bose n'amakungu barabishima. Yari umuntu rero yakunda amahoro, yagwanye kugira ngo amahoro aze mu Burundi, abarundi basubire gusubiza hamwe, nako mu Burundi bwose ivyo arabizi n'amakungu arabizi. Nubu nako nyene yapfuye yaheruka kuba umuhuza yatumwe n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika n'ishirahamwe mpuzamakunguni kugira ngo ashobore gufasha abanyamariya ngo bashobore gusubiza hamwe. Hapfuye rero umushinga ntahe yarakomeye. Urupfu rwiwe utwaye Uburundi n'abarundi nako n'amakungu, umushinga ntahe yarabikwiye. Uratubabaje cyane. Imana imwakire mubayo kandi turahojeje umuryango wiwe n'abakunzi biwe bose. Uko nyene kandi niko bibonwa n'umwanditsi w'umurundi David Gakunzi ati umuhisi Petero Buyoya yari umuntu w'agaciro, yakunda cyane igihugu ciwe ndetse agakunda n'umugabane wa Afrika. Byongeye kandi ngo yari umuntu agendera ubuntu n'ubushinga ntahe. Dukwikire David Gakunzi. President Pierre Buyoya yari umuntu koko umutima mwiza, yari umuntu yubaha abantu bose atavanguye, yari umuntu aho yaciye hose mw'isi wasanga yahasize umugani mwiza, yahasize abagenzi. Yari umuntu ushobora kuganira nimuhuza ivyiyumviro mugabo mukaguma muri abagenzi. Buyoya yari umuntu koko w'umurundi afise imico y'abarundi imwe ya kera myiza yo gukundana. Kuvyerekeye politike navyo novuga yuko yakunda igihugu ciwe cane, yakunda Afrika, yaragerageje guhuza abarundi, kugerageza kubakura amacakubiri kuko Buyoya ntiyari umuhutu ntiyari umututsi, yari umurundi. Yari afise politike y'ubumwe yo guhuza abarundi kandi yiyumvira yuko amatati yose y'abarundi ashobora gutorerwa inyishu biciye mu biganiro bidaciye mu by'inguvu cyangwa mu byo kwicana. Buyoya yari umuntu anezerwa abonye abandi barundi bateye imbere.
yari umuntu afasha abarundi bose bamwegereye. Jewe novuga yuko yambereye nk'umuntu novuga grand frère, kandi yuko yambereye umugenzi. Ntaho yaca muri Paris atanterefonye ati ngwino tuganire, tukaganira. Ni umuntu yari curieux ku bintu byose politike zo mw'isi. Ni umuntu yasoma ibitabo cyane. Haciye muri Paris umwanya wose yaba yagiye kugura ibitabo, hari aho yantuma kumugurira ibitabo akambwira ati mbe nibihe bitabo wibaza yuko byoba ari byiza nosoma muri iki gihe. Ibitabo bya politike, ibitabo bya filozofi, ibitabo bya histoire. Ni umuntu yari umunyabwenge mukuru, kandi yaguma yumva yuko niyo wahejeje amashuri uteze kubandanya ugerageza kwiga ibindi, ugerageza kwameliora ibyo uzi. Ku by'ukuri Uburundi butakaje umurundi w'agaciro kenshi, butakaje umuntu yakunda Uburundi, yavuye kure, kuko twitweze kwibuka yuko we yavuye muri famiye yari igowe. Nkuko yamba bivuga kenshi, yavuga ati il faut travailler, ati ushaka gutera imbere il faut gukora. Petero Buyoya yahoze arongoye igihugu c'u Burundi, ngo yari intwari yaharaniye amahoro kuri bose mu gihugu. Frederic Bamvuga inyumvira aratubwira ivyaranze uwo muhisi, nk'umwe mu bari bamwegereye ari cegera c'umukuru w'igihugu igihe yari ku butegetsi, akongera agahoza umuryango wiwe hamwe n'umuryango umwe bwa Afrika, ngo kuko warabuze uwo wari wizeye ngo awuserukire mu gihugu ca Mali bene mu karere ka Sahel. Tumukurikire. Ico ndamwibukira ko novuga kabuntu, ko yari umuntu yavuga amajambo make, ariko arinze avuga yavugayo. Icya kabiri, mwaganiriye mukumvikana mugapfundika, ibyo mwapfunditse yarabishira mu ngiro. Icya gatatu, yari umuntu yumviriza cyane, yari umuntu kandi adata indagano. Iyo mwasezeranye ko mubonana mwarabonana kandi mukaganira, kandi ugatahana nyinshi ku bibazo byawe. Ikindi namwibukira ko nuko misi yose hadutse ibibazo yaca ahamagara abo bakorana bakiga na ntaryo mw'idonido ry'ibibazo, hanyuma bakagira imyanzuro, kandi iyo myanzuro tugaca tuyishira mu ngiro kugira ngo ishikire abanyagihugu. Aho ni mu byerekeye ingene namubona yakora. Yari umuntu nyamuntu, yari afise ubuntu ku bwanje uko namubonye. Vya politike navyo ni ibihe bitatu abantu bamwibukirako, nanje ndamwibukirako. Nuko mu vy'ukuri yinjije mu Burundi intwaro rusangi, kandi cari ikintu cari carahebwe hari haraheze imyaka myinshi. Ubwa kabiri nuko yazanye amatora kandi akayatsindwa, kandi akavuga ati naho natsinzwe ndashize aho intahishize, ibyo benshi batagira. Ikindi nomwibukirako nuko aho agarukiye ubugira kabiri akabona ko vyanka ko atwara wenyene, yaremeye araganira batavuga rumwe, hanyuma turagenda Yarusha turayaga, turashika ku bintu biboneka, turaronka amasezerano yazanye agahengwe mu gihugu n'imiburiburi imyaka 10. Ubwo rupfu rwa Petero Buyoya ngo ni uruhombo runini ku Barundi, kuko ngo yari umuntu ataco atakoze ngo haranira amahoro mu gihugu. Bivugwa n'umugambwe PDZ Gamibanga Shovino mu Rwengezo awurongoye, akavuga ko biteye isoni kubona abarongoye igihugu c'u Burundi no munsi batigeze bashiraho ikigandaro ku rwego rw'igihugu. Tumukurikire. IPD wifatanije n'abandi Barundi kugira duhoze umuryango wo ku maraso w'umuhisi Pierre Buyoya, twongere duhoze umuryango wa politike ari wo iprona, eka ndetse n'abarundi bose muri rusangi, kuko urupfu rwa Buyoya nagahombo ku gihugu cacu, ahubwo rushitse
agikenewe cyane kuko yari afise ivyo yovuga ku gihugu cacu, ivyo yovuga kuri zijya ndongozi. Buyoya nkuko atanumwe biyobewe, amaze kubona ko igihugu cacu kenshi na kenshi kirangwa cagiye kirarangwa n'indyane ziguma zigaruka, yahavuye noneho yiha umugambi n'intumbero kugira abarundi banywane. Ni wa mugambi twise umugambi w'ubumwe bw'abarundi wasinywe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1991. Kijya gihe ni gihe cyatanze icizere cyane mu gihugu cacu. Buyoya nyene niwe yongeye kandi akagaruka amaze kubona ko buriya injyane ziri mu gihugu nta wundi muti, nta yindi nzira ziyocamwo atari uko yotanguza ibiganiro. Igitangaza kuri icyo nuko umukuru w'igihugu adashobora kubahuka gucisha mu kanwa urupfu rw'umukuru w'igihugu yahoze agitwara kandi ari we yabashikanye. Bisigura iki muri ico gihe? Bisigura ko atagaciro umuperezida w'igihugu cacu ashobora guhabwa. Ikindi rero kandondora kubona ko Mukapa yahoze atwara Tanzania, urupfu rwiwe rwabaye urupfu rwashizwe imbere rugahabwa agaciro na leta yandayishimiye, bikanatuma ndetse amabendera y'igihugu cacu ataduzwa kagezwa hagati. Muri ico gihe Buyoya ari we yatwaye igihugu kandi ivyo yakoze bizwi n'amakungu, agapfa akitaba Imana, ntihagire na kimwe c'ikimenyetso cerekana ko igihugu gihejeje kubura intwari, igihugu gihejeje kubura uwahoze agitwara. Birababaje cyane. Tukiri kubavuze kuri urwo rupfu ngo umuhisi Petero Buyoya ari mu bakoze ibintu byinshi abarundi bari bakwiye kumwibukira ko muri byo harimo kuba ari we yatanguje ubumwe bw'abarundi hamwe n'intwaro ibereye. Umuhari mape Burundi buhire uranegura agacerere k'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye mu gihe niyo hapfuye umunyamahanga umukuru w'igihugu aba mu bambere mu kwandika ikete ahoza imiryango. Liberani bashira kandi avugira uwo muhari akibutsa ko Pierre Buyoya ari nawe yashikirije ubutegetsi umugambwe CNDD-FDD biciye mu biganiro vy'Arusha. Icambere no umuhari w'ibikorwa nkunda gihugu mape Burundi buhire uvuga no guhoza umuryango w'umuhisi Perezida Petero Buyoya, inshuti n'abagenzi hamwe n'abarundi bose atanumwe avuyemwo. Nta murundi numwe yo kwibagira yuko bari ku butegetsi CNDD-FDD yahashitse kubera amasezerano y'Arusha. Ayo masezerano nayo niragi umuhisi Perezida Petero Buyoya yasigiye abarundi bose. Bari ku butegetsi umuntu aravye ingene Burundi butwawe n'ivyo bavuga n'ivyo bakora, ni ibintu bitangaje kuko no kwibutsa yuko umuhisi Petero Nkurunziza kirongoye Burundi yaranditse urwandiko rushimishije ashigikira umuhisi Perezida Petero Buyoya kwitoza k'umunyamabanga mukuru w'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa. Muri urwo rwandiko wararongoye Burundi ico gihe kandi akaba ari umuntu yari akomeye mu mugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD, yarashimye cyane ivyo nadondaguye vya demokrasi, ubumwe bw'abarundi, accord d'Arusha, muri urwo rwandiko birimo. Arico gituma rero bitangaje bisiga ubwenge kubona leta y'u Burundi n'uwirongoye Evariste Ndayishimiye bari mu gacere ka ntangere, ariko tumenyereye yuko hapfuye umunyamahanga niwe ashaka atanakomeye cyane. Evariste Ndayishimiye niwe abo wa mbere mu gusohora itangazo rihoza imiryango y'abo banyamahanga. Kubona rero agacerere leta irimwo na Evariste Ndayishimiye n'ibintu bizo kwandikwa muri kazoza muri histoire,
ko imbere y'urupfu uwashoboye kugerageza kunywanisha abarundi uwahaye ubutegetsi CNDD-FDD biciye mu biganiro ku munsi yitavye Imana iyo CNDD-FDD na Varisi Ndayishimiye atakintu na kimwe bigeze bavuga kuri urwo rupfu ngo babahoze umuryango nk'uko akaranga k'abarundi twari tumenyereye tubikora n'ibintu rero bisiga ubwenge bitangaje bitumvikana nta majambo mbona nokoresha kugira nsigure neza iyo nyifato igayitse y'ubutegetsi bw'umujombura na Varisi Ndayishimiye. Ano makuru tubandanirize mu nkuru ivugwa mu gisata c'ubutungane. Imisi amajana 127 irarumanye bagenzi bacu bane b'ikinyamakuru iwacu bafungiwe mu ntara ya Bubanza. Ku munsi wa gatanu igenekezo ya gatanu ruheshi sentare isubiramwe imanza ya Ntahangwa yafashe ingingo yo kubagumiza mu mvuto. Kwa 30 uw'umwaka bacira umunyororo w'imyaka 2 n'igice hamwe n'ihadabu ringana n'umuriyoni umwe na sentare nkuru y'igihugu ya Bubanza. Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terasi Mozenzi na Egide Harerimana bafashwe ku 22 gitugutu umwaka uheze mu ntara ya Bubanza aho bari bagiye mu kazi kabo ka misi yose bagizwe gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Ano makuru tuyasozerera mu yavugwa mu gisata c'amagara y'abantu. Urucanco rwo kwikingira ikiza ca COVID-19 rusa n'urugiye kuba itegeko. Ibihugu bimwe bimwe nka Canada na Buraya biriko vyiga ingingo vyofata kugira ntihagire ubutazogwiteza. Ico kiza naco kikabandanya kwigwirirana kw'isi mu gihe mu Bwongereza heruka kwibonekeza ubwoko bushasha bw'uwo mugera, mbere ibihugu bitari bike vy'Iburaya bikaba bimaze kumenyesha ko bihagaritse uruja n'uruza vyakorana n'ico gihugu c'Ubwongereza. Ido nido muri nkuru na Frankaze. Ubwoba bwatewe n'amajambo umushikiranganje w'Ubwongereza w'amagara y'abantu yakoresheje. Ku munsi w'Imana, Matt Hancock yavuze ko ubwo bwoko bushasha bwa COVID-19 bwabananiye kuvura. Mbere yaho, abaganga bari bamenyesheje ko ubwo bwoko bwandura kurusha COVID-19 isanzwe ku rugero rwa 70%. Iyo mvuga ikaba yatumye abantu isinzi babi Londres baja gutega ibibunguruza ngo bahunge ico gisagara. Ariko ubwo bwoba bwashikiriye n'ahandi kuko ibihugu bibanyi bitari bike nk'Ubufaransa, Ubudagi, Pays-Bas n'Ububirigi bimaze gufata ingingo yo kutakira ingenzi zivuye muri ico gihugu. Ico kibazo nyene kiri no muri Afrika y'Epfo aho bimaze kumenyekana ko naho nyene hiyadukije ubwoko bushasha bwa COVID-19. Naho hoho bivugwa ko ibintu bitararenga inkombe. Ariko ibihugu bimwe bimwe nk'Ubudagi biramaze kumenyesha ko atandege ivuye muri ico gihugu bizokwakira. Afrika y'Epfo kikaba ari naco gihugu kivugwa muri ico kiza imbere y'ibindi muri Afrika. COVID-19 isanzwe nayo ibandanya yihinganda. Kikaba arico gituma ibihugu bitari bike vyakomeje ingingo zo kwikingira. Aho ni nko mu Butaliyano bumaze kumenyesha ko abanyagihugu bategerezwa kuguma mu ngo zabo bose mu misi mikuru. Ibindi bihugu nk'Ubufaransa n'Ubudagi vyugarana abanyagihugu baba mu ntara zikomerewe kurusha izindi. Nayo kuvyerekeye incanco, inyuma y'Ubwongereza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubusuwise, ibihugu bitari bike ku isi biriko biritegurira kuzitera abanyagihugu bavyo, harimwo mbere n'ivyo muri Afrika nka Algeria. Hari n'ivyatanguye kwiyumvira uburyo kwiteza urucanco vyo bitegeko. Aho ni nko muri Canada bavuga ko bazotanga ico bita passeport d'immunité, bivuga urupapuro rwemeza ko umuntu yatewe urucanco. Ibiro vy'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu OMS ry'Iburaya naryo naho bifuza kuzotanga ico bita certificat électronique de vaccination, bivuga kimwe n'ubwo muri Canada. Izo mpapuro rero utazoba zifise akaba atazoba afise uburenganzira bwo kuja ahantu hamwe hamwe canke gushobora gufata ingendo zo hanze y'igihugu ciwe. Frankaze tumukengurukire. Aha kabe naho duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Shimire mwese mwafashe umwanya wo kuyakwikira. Shimire bagenzanje bafaje mu kuyatunganya nkaba ndabikebanuye naho ubutaha.